hari icyo Imana yagukoreye mu buzima sivyo none ariko na bado arashaka kuba yagukoreye akantu ukumva ko arakahatari ariko na bado subiri kidogo utaona. Haleluya. Uja wundi yavuze ngo nakari nyuma karahinda, kari nyuma rero karahinda bya grave. Haleluya. Yaguhaye ka diplome ka A3 rindira A2 irukira nyaruka. Haleluya. Waronsa ka diplome ka A2 rindira licence irikwiraza. Haleluya. Waronsa ka diplome ka licence rindira master ringahi irikwiraza. Waronsa ka diplome ka master rindira doktora ya mbere imwe iraje. Haleluya. Waronse doktora imwe rindira doktora 10 ziriko ziraza. Hari ibintu Imana ikora bisiga ubwenge ariko ntiraheza. Hari icyo Imana yagukoreye ubona ko ari cya grave ariko ntiraheza. Ashaka kuba yaguhaye inzu y'ivyumba 2 ukavuga ati yahejeje bado hajamaliza. Ucungira ati none ko yampaye umudamu none havanyongera undi acagwa n'abana. Haleluya. Na bado ntaraheza. Ibiri nyuma biriko biza byihuta. Ibyo waronse byaje ku ingorofani ariko ibiriko biraza bije mu ikamyo. Waronse ka telefone ka 15,000 bakita ngwiki. Mugaruka gutegura telefone rw'ibihumbi nayo bahita ngwiki. Haleluya. Haleluya. Waronse déplacement mezuku ariko iriko yategurwa ni yindi meze. Uzi ko Imana ari umuspecialiste adasanzwe mu bijyanye n'ibyo kwagura imbibe. Sinzi ko mubizi. Baturimba indirimbo ati double double. My God is good. Niko bayiririmba ngo imigisha double double. Double double. Haleluya. Imigisha iguma yongera double. Kandi uzi ko ibintu yahoragira double ubu ibintu by'amadouble ntakibikora cyane ubasigaye agira fois 12. Sinzi kubyumva ni fois 12. Mbwira mugenzi ati ni fois 12. Nimba warufise akarima kamwe igiye kugwiza tugira twinjire mu bihe byacu natwe. Harabaho ibihe by'abantu uzenya ariko ubu ni ibihe by'abantu uzenya. Harabaho ibihe by'abantu uzenya ariko ubu ni ibihe by'aba Jack. Nimba wibagiye izina ryawe bwira ndakwibutse. Je mvuga gwanje. Hari gihe usanga ufise izina wibaza ko ari ribi ukanga kurivuga mu bantu. Rivuge nuko nyene none ko aryo ryagokojije. Nyiri umwigisha hari umama yigeze kuza kwandikisha abana. Cyo tumbaza izina rya se acaye avuga ngo se wabo bana yitwa Imbwa. Wa mama cyane baza kwantutse ndafyura amaso ndaraba ati Imbwa. Ni ututsende none ngo ya ngo niryo zina rya se. Yo samahani. Narinzi ngurantutse. Izina rya uko rimeze kose rivuge. Harabaye ibihe by'abantu uzenya ariko ibihe ni by'aba Jackson. Harabaye ibihe by'abantu uzenya mugabo Hope Church rero ubu ni ibihe by'aba Hope Church. Hallelujah. 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 Ngomba ko Imana ikwagurira kajya kantu kwa kuni kakazembule kakabutike kakabanza kivyashara kakanuzenya kakandi Imana igiye kukagura kazowe katagishoye no guca mu muryango.
dufise umuntu ngaha akunda kuvuga ijambo ngo ingorane nziza. Ugiye kuzovuga uruhura n'ingorane nziza. Haleluya. Nimba warukeneye ibiro vyinshi ugiye kubironka, kuko harageze igihe cyo kwagurirwa imbibe. Amen. Hari abataravyumva neza, reka tubisome mu gitabo c'Ingoma ya mbere, kumbureho uraza kuvyumva ko twabisomye. Ingoma ya mbere 4 ku murongo w'10. Haleluya. Bari vyidirimba ati uzokwa urema. Sindumva indirimbo baririmba ngo uzokwa muri chef de quartier bihe vyose. Chef de quartier wanyu manda izohera. Nariko ndiyumvira Imana kuva mvuka ari Imana. Ndagira mariage ikiri Imana. Mvyara umwana wa mbere ikiri Imana. Mvyara wa kabiri ikiri Imana. Ndiko ndakura ndi mu gusaza izokwa muri Imana. Nzorinda mva muri uyu mubiri ikiri. Nikugwaho n'amatora, nikugwaho n'igitsure, nikugwaho ngo nuko wagumutse, nikugwaho ngo nuko warize cyane, nikugwaho ngo nuko wagize ibicanke biriya, izokwa muri Imana. Sasa nshoboye kwiyatasha niyo izokwama hibiye vyose. Umva je nzobandanya ndi umuntu muto. Abagize ubwenge babaye abagenzi banyumba 10 baca bariyemera. Ngabagize ubwenge cyane babaye abagenzi b'Imana atagira manda. Ko nyumba 10 ari giye kubwira ngo ntukore ibikorwa rusange nakuvugiye, ukazobona chef de quartier araje na nyumba 10 akacajugumira ati basi nifanyia. Chef de quartier akugiriye ibambe, akugiriye ubuntu, ukazobona chef de zone na waraje. Turasoma 4 ku murongo w'10. Yabesi atakambira Imana y'Abisirayeli ati choma ukamba umugisha. Iryo ni jambo rya mbere. Irya kabiri ukungura urubibe rwanje. Iryo njya kabiri. Ukuboko kwawe kukagenda kundamira, ukandinda ivyago singorwe, nuko Imana imuha ivyo yasavye. Tuyaharura ayo majambo nangahe? Ntiyasavye kimwe cyonyene. Yabesi atakambira Imana y'Abisirayeli ati choma ukama umugisha. Hari abantu bagwanya imigisha, ngurumva ngujya avuga umugisha. Sawa, genda wisabira ntaco. Icya kabiri ukungura urubibe rwanje. Icya gatatu ukuboko kwawe kukagenda kundamira. Icya kane ukandinda, nta Bibiliya mugira, ukandinda. Sawa. Icya gatanu si hama amaze gukwiziza haca bakurikira ngo iki? Nuko Imana imuha ivyo yasavye. Yabesi yarazi ubwenge. Ahejuru muze muramenyera gusoma ijambo ry'Imana. Dusomye ngaho gatonya zo murahandika, ugeze muhiri wasome neza uzobona n'isobanuro y'iryo zina rya Yabesi. Haleluya. Yabesi yasavye ibintu bitanu, ariko ngomba mvugemo kimwe muri ivyo bintu bitanu. Kimwe ngira mvuge nukwagurirwa imbibe. Urafise imbibe aho ugarukira, urafise amalimite aho ugarukira, ariko no munsi Imana igomba ikwagurire. Haleluya. Kandi bivana nawe nugomba kubisaba. Amen. Sinzi imbibe zawe aho zigarukira. Urashaka kuba mu buzima bwa utararenga Bugarama, sinzi. Urashaka kuba mu buzima bwa utararenga komine Gihosha, nta ubizi. Mu buzima bwa urashaka kuba utaragura impuzu ya 20,000 par exemple. Urashaka kuba utaragura impuzu ya 100,000. Urashaka kuba utarafungura ratio y'umunsi umwe 50,000. Urashaka kuba utara izo mbibe ifoko zivaho wagukiga ugera n'ahandi utagaho rugera.
amena ni ntonya ko mumva umenga mvuze ibintu bitashoboka. Mu buzima bwawe uramaze kurya inkoko nivyo, mugabo wayiriye ukuguru konyene, bari bayitetse muhira, madama ajya ukuguru kumwe nawe urya ukundi, abana bajya sinzi icyo ngaha. Nurigera urya inkoko yose gwawe wenyene, iva kwikwagurira ndugu yangu. Ko mutavyumva. Ndazi kurindiye ko mpabavuga impene, ntawo impene yose ngo ayiheze. Imana irakwiye kukwagurira mu buzima bwawe. Umenyere kugendera kuri taxi moto, uravyumva nawe. Winanase bikaze, ufata akatukutuku, naho nyine mugafata muri nka batatu mugacanga 2000 cyangwa 1000 kumva ko aho. Mugabo harageze igihe Imana ikwagurira umunsi umufata akatukutuku uri wenyene. Undi munsi nayo ikagura ugafata taxi wenyene, voiture. Murabona ugashiraho ukuboko, bakwita ngo iki? Bamwe bakwita isambusa, abandi bakwita ati wambonye. Haleluya. Harageza Imana itwagurira. Oye kutabivuga nta kirundi wumva. Harageza Imana itwagurira. Nimba buri classe wa urudubura, ubu ntuzosubira kudubura, birakwiye ko wagurirwa. Nimba wahora ureshwa gusa n'abafise deuxième non réussi, non quand même il faut ko ihindura kuva lundi tangure kuza kudodora abafise 6e primaire. Haleluya. Nagira mvuge wahejeje école fondamentale na urayiheza, hanyuma uzovureshwa n'abaheje humanity. Sivyo no? Twagurigwe mu rudandazwa rwawe, nta n'umunsi n'umwe uratahana 50,000 wungutse bongo kweri. Harageza Imana itwagurira umunsi umwe mare nk'indwi yose utana 50. Iyo ibindwi ya mbere, indwi ya kabiri 100,000. Indwi ya gatatu combien? Indwi ya kane, indwi ya gatanu, indwi ya 20. Mugabo ntubure gutangira 10. Haleluya. Imana uyisavye. Hari abantu batazi Imana. Hari abatazi Imana bicaye ngaha, bibaza ko Imana ari kipapa kimwe cyambaye ikanzu yera gishavuye, waravye nabi kifise inkoni, wagiza gakosa. Imana ni nziza. Imana uyizi nk'umupapa yambaye ikanzu yera, aguma yasisiye, ugiza akantu kabi kamwe kubita, uravye nabi gakubita, ugize nabi kubita, kandi zo bikugirira uko nyene. Mugabo ni wayimenya nk'Imana igira neza, nka papa wanje. Papa wande wewe nde? Nka papa wa Jackson. Urinenaguza ukavuga ati papa nivyo vraiment uno munsi wamaye, mugabo kameme uno munsi wari umunsi wo kwagurirwa manaka. Kutavyumva uravyumva nawe ndagutahura. Haleluya, haleluya, haleluya. Ariko rero ingorane zibamwo nuko yegera nawe utayemera, kandi ukayegera ugomba kwikwagurira nawe utemegwa imbere yayo. Kutavyumva ugomba kwikwagurira kandi itakwemera, umva yo kwagurira gute? Bwana tusaidie sana. Harageza kwagurira mu buzima bwawe, ufisa gatongo ari haruguru kimetero 5x5. Uri ngaha ukazuvuga ngo naco ngo binaniranye ntuma ngurisha itongo z'imetero 5x5, yo ni tongo. Iva kwikwagurira ikintu cyose ishira ko basi nizera inyuma yari senke ikigira senkane.
Ongo kweli. Ikwagurire mu buzima bwawe no mu bikorwa by'Imana. Haleluya. Hari abantu mu buzima bwabo bw'ibikorwa by'Imana bakora utuntu tungana uku. Ikintu uzi gukora yemwe dimanche nusiba gusenga. Icyo cyonyene nicuzi. Ariko inyuma yaho nta n'ikintu niki kimukorera Imana. Ni ngombwa Imana ikwagurire uve kuri nyandwi. Uzi nyandwi. Ngo n'umukristo wa dimanche gusa. Niko bamwita. Umunsi w'indwi. Haleluya. Haleluya. Wagure nawe. Amena. Ugomba kwikwagurira ariko hano ugomba kuyagurira nayo. None nk'ubu imyaka umaze ukijijwe umaze gukora igikorwa nyabaki mu nzu y'Imana. Kuri umuntu yumviriza agajata. Dimanche uraza vraiment rimwe na rimwe ukazana Bibiliya indi minsi ukayibagira ko uba wazindukiye ahantu uzenyama ukavuga ati sinjana na Bibiliya ntibave bamenya ko ndi umukizwa. Hamugacukatira hariya ugacucomoka no mu kigobe. Ikintu uzi usenga dimanche. Nane nushobora no kuvuga ati basi mfata agatambara uno munsi mpanagura akakantu mbe nkoze igikorwa cy'Imana nagure nanje. Fate basi fate n'ikintu uzenya murungurura ikintu basi ngaha cyangwa umunsi wazo tusange nazindutse arije nakuye aha hose. Hari umunyeshuri umwe yari yayobewe mu ishure kubera indero. Yarafise sheke mu ndero. Urazi ko ufise sheke mu ndero utunguruzwa. Sivyo none? Ku banyeshure cyangwa baciye ku mashuri. Sasa umunsi wo gutangaza amanota. Umunyeshure yarabizi kuko bamukuye amanota hari ahantu bavyandika akabona ko amanota yaheze afise sheke mu ndero. Yaramenye ibindi byose mugabo ntazo kunguruzwa ko afise sheke mu ndero. Acazinduka kare mu gitondo umunsi wa proclamation arugurura amasale yose arakubura amasale yose arakoropa amasale yose ikibuga aragikubura kimemera kwa amazi cyose asaba urufunguzo planto akubura ibiro byose. Abigisha n'abayobozi bahageze baritegereza bavuga ati vraiment nawe reka tumusubize amanota yiwe yose. Haleluya. Umwana caramenya nawe hari ikintu kitameze neza imbere y'Imana uzoyigirira ko ka surprise. Sako gukubura gusa umunsi umuzana abantu bose mu quartier uvuga ati muduge bajaji ya mbere ni mukwiye nawe ja mu yindi yikurikira na bajaji nkagatukutuku ugire cortege y'ubutukutuku uzubazanya kugeza ngaho cubwira Imana turabona naje ndabazana. Uraho kitagusubiza amanota yawe yose uyagurire nayo. Amen. Ushaka kwikwagurira mugabo ushaka kuyagurira ige navuga ni kwagurire wari kuravuga ati amen mvuga ni senga ni miri amen samiri amen mugonda kubwiye nizana abantu babiri kimya. Yesu ashimwe. Hari ibintu abantu twibaza ko Imana ishaka kuguma itugirira gutyo ibigira ku buntu nivyo mugabo nayibanza kuraba ingene wabikoze. Urabaza Kaini na Abeli. Haleluya. Haleluya. Wowe ugomba kwikwagurira nawe ni wagure udusengesho twawe udushize ku munzane nidupimye nirobo. Nidupimye ni nusurobo. Agura ugire amasengesho. Sinzi ko hari igipimo gipima amasengesho nimba bari babipima ku biro ugire amasengesho ya 2 kilo. Urabe. Haleluya. Haleluya. Uje kuraba abantu uruja kuraba abantu mu bitaro kangahe mu ndwe. Ubigira rimwe kubonane mugabo kubonane ntugenda kuburi mu miceri. Buca ari bonane kumbure. Bwana saidie sana. Rimwe mu mwaka. Ariko agura wowe urugenda rimwe mu mwaka agenda 10 mu mwaka. Sawa. Imfuvyi uzifasha kangahe? Abagowe uwafasha kangahe? Abapfakazi wafasha kangahe? Haleluya. Ubu nigiye cyo kwagura cyo gufasha imfuvyi. Umwe wenyene yavuze amen.
Haleluya. Ariko Imana igira twagurire uwari ku ikingi igira imuhi moto. Ndababonye ba. Ndababonye. Reka nayo tuyagurire. Icyo ugomba kwikugirira nawe nuyagurire. Ibanza kuraba. Urabaza Isaka imbere yuko ahezagira abana yabanje kuvuga ati genda umigire kwanza akanyama. Uzana akanyama. Uziko n'Imana ikunda inyama. Sinzi ko mwari mubizi. Mwari mubizi. Hari kimazi cirengarenga wigeze wumva canke cisombe. Byari bimazi by'inyama. Na Isaka nawe yarakunda akanyama. Kubera Aburahamu nawe yakunda akanyama. Urazi ko yigeze kubagira abamarayika akanyama. N'abamarayika barakunda akanyama. Bwana saide sana. Imana ubanza kuyereka ingene waguye nayo ikaca yagura. Haleluya. Ubuzima bwawe hari ukuntu utararenga ahantu mu myaka yose ukijijwe. Mugabo imaze kugukinga accident zingahe? Imaze kugukinga impfu zingahe? Imaze kukurisha kangahe? Imaze kukwambika kangahe? Imaze kukugirira iminsi mikuru kangahe? Imaze kugushira hejuru kangahe? Nayo igomba kuyagurira. Amen. Imana nigomba kuba umuspectateur, igomba kuba umuacteur. Nishaka kuba umurorerezi, ishaka kuba umukozi nawe. Hari abantu baza kurorera indirimbo, bakaza kurorera ubutumwa, bakaza kurorera umuziki. Nishaka ivyo igomba ko nawe uba umukozi, uraba umuziki mugabo wahejeje nawe gukora cyangwa wavuca ukora. Hama nawe uzomenya icyo wishimira ko imbere y'Imana. Haleluya. Haleluya. Yagurire nayo. Amen. Mukuyizanira abantu. Buriya sindabona ikindi kintu mu ijuru gituma bagira umunsi mukuru atari uko umuntu yoba yakijijwe. Na munsi n'umuzojya kanyama karyoshe mu ijuru bacu bagira umunsi mukuru ati ntuzenye yari inyama tugira umunsi mukuru. Ngo Felicien yagize mariage mu ijuru reka tugira umunsi mukuru. Ngo Eric yavugije keyboard neza reka mu ijuru tugira umunsi mukuru swat. Ariko ngo umuntu umwe yakijijwe mu ijuru baca bagira. Hari abantu biyangayisha kurondera kuba abastar. Bariyangayishiriza ubusa. Ugomba kuba umustar, wowe umustar mu ijuru. Kuko umuntu umwe akijijwe mu ijuru bakagira umunsi mukuru, abamarayika bariko baranywa bajya bategeza kubaza ati ko hari umunsi mukuru niki cyabaye. Bacabwa ati vuga izina ryawe. Ati Jackson yabwiye umuntu umwe arakizwa. Iyindi dimanche umunsi mukuru. Dimanche ya gatatu ya gatanu hawajataka kukuona. Bwana siwe sana. Bwana mariko bavuga ati yovuga makame mu Jackson ifako tumubona natwe. Uzogira ingorane kwere abamarayika ni bentervene. Uri umustar. Yesu ashimwe. Mu bastare muzi naho barabisi murabazi sivyo none. Wo kumva ngo ari mutimba yamufashe ngaho ariko aramu maltraita mukubitagira gute. Abantu bose nibo shabaduka baze kumuvugira. Wongo kweli. Ngira izina ry'umustaruzi. Saa dufate nuwo ntaco. Arenganye ngaho hamukaza ubona abana batangiye kumukubita amakofi cyangwa mbega na polisi niyo haguruka canke n'aba. Yesu ashimwe. Mu ijuru wabaye umustare bisigaye biza urengana ngaha abamarayika bafise agati mu ginyo ati nibiki tuvuye kuri fete nibiki Jackson yabwiye umuntu ubutumwa bwiza. Ejo kandi gutyo hije ejo gutyo. Kweli utanigusa mimi wewe? Utanisumbua kweli malaika wako hapo? Unafikiria watangoja kuomba ruhusa Mungu? Bibaza ko mukuza kuungwanira bahava babanza kusaba uruhusha. Baza kurusaba bahejeje.
Wao unakuja kunipiganisha, wao watapigana na wewe. Bwana sifiwe sana. Boba chabagwana urugamba jena hari kugwana maze bakatanga raporo mu nyuma. Haleluya. Ikindi nacho tuba abantu bumva impuhwe n'imbabazi n'urukundo ku bandi. Haleluya. Hari abantu bariko barapfira mu byaha benshi cyane. Uhereye ku nshuti yawe, umugabo wawe, umudamu wawe, umwana wawe, umuvyeyi wawe. None nimba hari ikintu ukunda, nzi ahantu womenya ko bariko baratora inzahabu, kandi umuntu wese ajya gutora inzahabu. Ndibaza ikintu cya mbere ucu telefona mamu dogo kuya unikutane kumuinga zahabu ziko nyingi. Uongo kweli? Bamudogo shanga none ko wamenye ivy'agakiza kubera kutaraba telefone ngo babwire. Haleluya. Uko tugomba ko Imana itwagurira abariko natwe tuyagurira. Mu kwezi kose ufunga rimwe. Kwanza ndakubeshe we ntunafunga. Uza gufunga ruko mezi 3 aheze yagurire. Warufunga rimwe mu mezi 3, tangura kuzufunga rimwe mu kwezi, hanyuma ufunge rimwe mu ndwi, hanyuma uzurafunga kabiri mu ndwi, uyagurire nayo. Hamurabe ingere nayo itangura kukwagurira. Haleluya. Wahora uri umushofere w'imodoka z'abandi. Oya reka ndeke wabashoferi. Wari umutaxivero w'amakinga y'abandi, mugabo uzoba umutaxivero w'ikinga yawe. Wari umotare w'imoto y'abandi, mugabo uzoba umotare w'imoto yawe. Wahora uri mutaximene w'imodoka z'abandi, mugabo uzoba taximene w'imodoka yawe. Mu kwideplaza wari ubanza gusaba lift, mugabo nawe uzogenda ugira gutya. Kutavyumva. Nturavyumva. Warufata impunzu zawe ukazibika mu gasakoshi, waza gukura ugasanga impunzu yawe ifise imiraba myinshi ya mbere ibaho kwisi. Gutya kubera wazifunze mu gasakoshi, igiye kugwa garde-robe. None nibikwaguriye mu buzima bwawe niwigaze wambara agapantaro kagoroye, ubu ugiye kugwa agapantaro kagoroye n'agakravate ushireko n'agakoti n'akarato gasize. No, sinzi ko mumva iyo Mana ndiko ndavuga iyo ariyo. Amena. Nuyifatire mu tuntu duto. Yabesi yasabye ko Imana imwagurira, irabikora. Ni Imana isezerana ikashitsa. Buriya impamvu tutaronka ibyo dusabye nuko dusaba nabi. Uzingene dusigaye dusaba, Mungu wangu hata ukinipa lenga nitakula. Baba jambere manira kuzakuwaho na utome imodoka na utome moto jembe kuwana sawa upe kuma gakinga sawa. Undi nawazi gusenga vuga ati Mana Jesi nkwiranye n'agakinga je nkene imodoka nyagurira. Ukatufata rino jambo karishaka ukuboko ati rino jambo nimba ari waye Yabesi uramwagurira nanje ngomba kunyagurira. Ejo irakwagurira. Kubera iki abandi bose baronka promotion kubuzi, we nuronke promotion kubera iki? Niwavukiye amezi 9. Nimba wavukiye 3 cyangwa 4. Niwavukiye amezi 9. Kubera iki none baronka promotion we ntuyironke kandi batazi no gusenga? Ariko fata Bibiliya uyu murongo wa 4:10. Haleluya. Uvuga ati Mana nimba ari wowe waguriye Yabesi, nanje uno munsi ngomba kunyagurira. Kandi usengere na famiye yanyu. Haleluya. Ni wisengera wenyine na wowe famiye iwanyu. Imagine muri famiye yanyu nta chef de zone yigeze kubaho, ukavuga ati kameme Mana umva muri famiye nta n'umuntu yeje na lisanse nibibaho. Wa Imana kwagurira no muri famiye wawe. Amen. Muri famiye wanyu mukijwe muri babiri bonyene 3 kubera iki? Famiye yose Imana yagure bakizwe. Haleluya. Mu buzima nurigera urenza 60% mu mashuri. Muri kaminuza kwiza 12 top. No ifo ko Imana kwagurira.
Amena. Utangura kuzura ronga za 80 za combien? 50? Nonani? Ukazoronga za nonani za 100%. Haleluya. No, hageza Imana twagurira. Kandi kwagurira bivanye n'ingene uvyemera. Utavyemera urabireka. Abavyemera bavyiyakirire. Ariko Imana uko yizera niko ibikora. Abo yakijije bose yababwiye ati ukwizera kwawe, kandi nugira ukwizera guke ntacu uzokwigera ushikako. Mugabo nugira ukwizera gukwiye, Imana ifise umugambi mwiza wo guhindura ubuzima bwawe, yo kwagura double igenda iduga ibe double kugeza. Ngomba ko tutangura kwagura ivyo dufise. Sawa? Ufise akabutike k'umutahe wa 500,000. Tujya tugasengere kabe akabutike k'umutahe w'ingene uza kuvuga. Ko ni igihe cyo kwagura. Amen. Ubwire Imana ati ngomba kunyagurira. Harura mu buzima impuzu umaze kwambara amahera itararenza. Uno munsi dutangure gusenga irenze. Sindavyumva kuravyumva neza. Wari ufise aka cafetaria ihindura igire patisserie kandi muri ville kutavyumva. Warugira utudandazwa twe tutubutura nutukamba mbiri hajya mu quartier wanyu, no igwe magazin muri ville. N'Imana yagura none si yagiriye yabesi kandi yabimugiriye kubera yayisavye. Haleluya. Haleluya. Ikushia kuindi level, next level. Nugume kuri ya level ya indi nyene. Ikushia kuindi level. Wasi wa chini hapana. Sinzi kuravyumva. Wewe si mtu wa chini. Hukumbwa ili uwe wa mateso tu. Nabwo waremwe nguweho y'ivyago gusa. Ubuzima bwawe ku munsi wa mbere haba baramena isahani. Umunsi wa kabiri clôture kagwa hasi. Ku munsi wa gatatu igiki iteremusi bakayimena. Ku munsi wa kane imfugugu umwana kazicako zikaseseka. Ku munsi wa gatanu mugabo akagubiti ikofi. Ku munsi wa gatandatu ugacererwa kuri mariage. Ku munsi wa Mungu ugasiba misa. None ni ivyago gusa kila siku. Ariko aragaza Imana twagurira. Uyibwire muri vyose n'ivyo mpemu n'ivy'umubiri byose, yaba mu buzima bwawe bw'impemu, yaba mu buzima bwawe bw'umubiri uko chini. Hivi ni lazima Bwana atupandishe. Apanue, 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 apanue. Amena. Haleluya. Ngira mbanze sengere umuntu wese akeneye ko Imana imwagurira mu bikogwa vyayo. Sawa? Hama turaza gusengera mu nyuma abagomba ko Imana ibagurira mu buzima bwabo. Sawa? Uzi kuba uri mu universitaire ukazubona ureshwa n'uduhungu. Wa mbere banje kuresha n'umukozi w'iwanyu. Kavuga ati nukuri ntaco. Ukihangana abantu b'Imana no kwihangana. Hirya yejo ukacureshwa na wa wundi wari uzanye hali yangu akurimire. Hirya yejo ukacureshwa bakaguma bakuranwa ukavuga none sasa mimi. Ariko ifa ko Imana iguhindurira. Sawa? Na maisha ibadilike. Utangure kureshwa n'abantu uzenya. N'abana. Uca winenaguza rero uvuga ati oya hapana. Oya hapana. Ukazura bine oya vraiment we quand même ya. Wewe voilà wewe sawa. Uzi ya nshuti yawe yagenda hanze kuva aho yakagendeye ntarigera gutelefona. Atelefona abandi mwawe wewe apana. Canke yarigeze gutelefona rimwe. Imana kwagurira pere zo hanze zibe nyinshi. Bongo kweli. Utelefona gusa nabo ngaha. Ukugira veye mapere. Ukugira veye sinzi kwa. Abo gusa niwa. Sasa
hakuna hata simu ya maana umuntu agutelefona akubwira ati ingusange muri Minisante akazi karabonetse. Nta numa agutelefona akubwira nk'ivyo. Ukubwira hasi nsanga muri Minentere akazi kabonetse. Cyangwa yagira ugutelefona ati bya bidandazwa birabonetse ingutore. Cyangwa ati ingo wakire yama. Izo telefone kubera ko utazironka turazuguruza uno musi. Vyange bikunde turazuguruza. Musuma navuze y'iryo jambo hari ku radio umama wo mubwiza ambwira ati nari mfise umuntu yaramaze imyaka atakintelefone ati nagize ukwizera ati yaciye telefone ujya munsi nyene ati kandi kuva ico gihe n'ubu ni wamfashe. Telefone za maana bwana. Hapana umutelefona kubira ngo na sisi huko tunasumbuka bwana. Unazania tuko na pesa nyingi huko? Unafikiria si ndio tuko na pesa zote? Umutelefona kubira ati yo nari nabuze nimero zawe ja. Ya. Uzingene bifaranga na nabibitse mbuzi ngene ndabikurungikira kubera nabuze nimero za telefone. Hallelujah. Utangure kwimenyereza kwandika kuri Western Union. Ijya niyo bakoresha mu transfera amahera za izindi bazitanga ikizariya za MoneyGram za zindi zose utangure kwimenyereza kuzandika kuko igiye kwagura. Hallelujah. Igiri kwagurire kutavyumva nindafise kukwizera. Hallelujah. Reka tubanze dusengere aho Imana igomba kwagurira mu bikorwa vyayo, kwagurira mu bikorwa vyayo, kwagurira mu bikorwa vyayo, kwagurira mu bikorwa vyayo, kwagurira